ubukuru ntibuhagaze kugendera mu modoka nziza, ubukuru buhagaze mu buzima, ubuzima bwawe. None bagukuye mu bushikiranganje uno munsi ucuja, uno munsi niba uri deje bagukuye mu budeje ucuja. Rero hariho abantu azabona bamugize deje aca hindura iyo yahora aba, ngo ntegereza guca mba mwirohero quartier residentiel niyi. Hirya yejo bagukuye kugira uzusubire kwegera bamwe wahungashe. Iyumvira umunyeshuri mwiga hamwe, nta nakarimbi musangiye, afise so afise itogo ry'abafi, noneho ntunazi ni wabo, ubu mwiciki vre. Numve igihugu rero kirimo indongozi zimeze uko, twari gutera imbere gute? Esheke yanje rero mba ndayibonye, rero niwo munsi nabonye esheke y'ubuzima. Eje mu 1998 nari ngwaye kwashikwe, kwashije umubona uyu, izi ngohe zarera anega basha. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu, byose twakure kuri 68 tubatumikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Jari kintu nama niyumvira kimwe, umukate. Uravye umukate ingene uzimvye. Abarundi bari baramenyereye ko mu gitondo afungura kugira aje kubikorwa. Yarafungura yaja kubikorwa akaza kuruhuka, yumvise ashonje agasubira gufungura. Bari kurima hariya mu murima, baragenda bafunguye petit déjeuner. Hanyuma saa sita bakunga akaruhuka bagafungura. Umukate wavuye hehe? Ku buryo umuntu je ndakunda bajya bavuga ngo ndya gatoki, ngo turya gatoki. Umukate ngo mpaka ngo umukate ngo ni icayi. None uriya gatoki, intore n'igitoki bitekanye agashira kutudaga, no uriya umukate nicaye. Ninde yafashe ibintu bituma ashobora gukora iyo avamidi yose? Mugabo kubera dushaka kuba nk'abazungu, ntegereza kurya umukate pefras. Nta nukuvuga ngo wa wundi wakorewe hajya pefras. None uraza amahera hajya ubuhovye ingena ngana. Oya genda ukontorore urya gatoki, ubone nabaje pefras, icayi, isukari, gotarose isukari. Uraba amahera birimwo, uraba uriya gatoki duce turabukomeye muri abo babiri. Mugakubera kwanka kuba umurundi ugashaka kuba umuzungu. Erega aha tweho turanivugisha, hariho ibihugu umwana ataja kwishura atari y'umukate, ngo indege yatevye umukate ukoreweho batawemera, ukorewe muri ico gihugu uzana indege. Aho hirya muri Afrika do West umukate utegereza ko uvuye mu Bufaransa mu gitondo, indege yacerewe, indege n'abana bacecererwa kwishura. Ibi rero burya nivyo bitwica, cyangwa bazarira abavyeyi bacu twebwe. Umva twarambaye ubwo burozi, none natwe duca tubuha abana bacu. None tuzotera imbere gute? Twebwe dutegerezwa kurondera amahera duha abafaransa. Kubera iki utavuga ngo abafaransa nabo nibayazana iwacu? Ndio kafata tuja kugura umukate mu Bufaransa, ngo tutemporo sifarini ngo ntibikunda. Turi imingano ngaha haruguru mu rejo mugamba yose irimwe ingano. Mugabo uti singenda ndiye umukate uva muri zijya ngano, ntegereza kurya umukate w'ingano ziburaye. Ariko murumva iryo baraganoze, murumva iryo bara ingano turazirima. Je mwana numviriza ibihugu bimwe bambaza ngo ngo murarima ingano. Yego, nta kindi bavuga. Mugabo tukanka kurya umukate wazo, ngo mpaka turya umukate w'ingano ziburaye. N'uruhombo rukomeye.
urumva kuva gushika ku myaka 17 ubu uri kuriga wize nabi kwaheri. Twebwe rero kubera uko kuntu twamaze kurogwa birumvikana yuko uco usanga na twebwe turoga abana bacu tukabanyira kurya gatoki goya no kurya umukate uvuye iburayi n'amahera $100 agiye tugaca turira ngo twabuze ngo amahera kugura igitoro mugatwa ayo kugura umukate ntitwayabuze ayo kwemporota isukari ntitwayabuze. Kuva ku myaka 18 rero gushika ku 47 ni gihe cy'ubuhizi. Umva rero harageze ivyo wize ko nawe bikora. Kuva ku myaka 18 gushika ku 47 ugazoshikiriye umyaka ukabona ushikiriye 47 atacurimarira kwaheri sezera uzorinda upfura umukene. Niyo esheke twebwe twagize rero, niyo esheke twebwe umva twakuze ntitwigeze twiga tukiri bato twize kubaho nk'umuzungu gusa, ntitwigera tubaho twiga kubaho twirondereye turimye tugize ikintu. Kwese muze murabe mbere ni muri Afrika nka yose no ngaha ni ingwara yari yaradufashe wumva service gusa ngo guhamba amaguru ngo kurima ngo no guhamba amaguru ngo ubona service je namye bazane none ubwo barazi icyo ari cyo service. Aha twese twaba abashoferi, twese tw'abanyezamu, twese tukababoyi, twese tukabayaya, twese tukaba barimu, twese tukabaganga, twese tukaba basoda, twese tukaba abacamanza. Mbwira tuzorya iki? Abitwigishije kugira ngo duce twamadukenye tuja gusuma iwabo. Bobo iwabo barafise abarimyi, barafise urumva byose biratunganije. Tugaca tuja gusuma iwabo bati bo havaburayo basumisha hama bagaca ubwenge bwo gukora. Reka duce tubashira imfashanyo. Bagaca bazana imfashanyo kandi iyo mfashanyo buruhiga herera iwabo nyene. Kuko twese turababoyi n'abayaya n'abashoferi. None dutegereza gufungura, dutegereza kwambara. None $1 tuyakura baca baduha imfashanyo. Baduha imfashanyo tugaca tuja kurangura iwabo. Wumvise ko ashazubira iwabo yamahera. Barabitwigisha gushika aho twibagira neza niyo ayo madevize ava. Twebwe rero mu Burundi twaragize bakwe tuza tubona bavuze bati mwe nta mfashanyo tukibaha muri kwiye. Natwe twibona ko tutikwiye. Duca tuguma twicaye kumwe twari twicaye kera. Utakanura amaso none amadevize ari he? Baca baza kwigisha ngo amadevize arakenye kuko ntibigeze batwigisha yava. Kandi yari imfashanyo ntibatubwira ngo amadevize ava mu mfashanyo nimwimenye mwironderere namwe. Duca ruja kuyarondera ngo mukuru w'igihugu ni wayafise. None se bishuza ngo zana amadevize. Kandi iyumvira umugwiza atunga. Umugwiza atunga hajya abagwiza atunga hajya hirya. Ukaza wumvaraje ngo nagira ufashe ngo mpa $1. Yumvira umugwiza atunga niwe yari kwimbura agashora akazana $1 agacaza ngo mukuru w'igihugu ni wayafise. Kubera iki hari umuzungu yavuze ngo naguherero ngo je nayabimye ngo nawe nayabahe kwa umugabo ko yase ko muja chini ya sheria yetu. Urumva muzungu wase ko ari we akugira uko ashaka gurogora uko ashaka ko wase rero agaca abwira abarundi genda mumubwire rero nabahaye $1 ko kare ari je ndahora ndayabaha nayabahe nawe. Urumva ntakwigishije iyava. Niho rero uza wumva ibigabo vyinshi vy'ibinyepolitike ngo nabaha $1 ngo nazana $1. Byaciye binyibutsa hari baba iskoro bamwe bavuga ngo bafise ama microfinance. Ashikiya kintu umuntu je bazorya amahera muri bijya je ntaza mpamagara. Nta hera rya gusarira abaho. Kugira uronke amahera utegereza kumenya ko wakoze. Mugabo ngo zana amahera ngo zokungukira ngo mu kwezi nzanguhaye ngo yanganuko. Ngo zana ngo mu kwezi ngo nzanguhaye ngo zana
jewe hari igihe batangura kwiba twaranabivuze bataribwa. Hanyuma hariho umubura amatara umwe imwaro acagenda akoranya abakadre bose ati twumvikane ntihagire ubahenda, hari abantu babasoma bariko bibisha ngo ni inyungu bazobaha, ni inyungu bazobaha, ntihagire usubiza amahera. Hanyuma abafonctionnaire bamwe baravyumva abandi ntibavyumva. Abatavyumvise rero baca bandanya baja kushirayo ya mahera. Sinzi umwe rero yagiye ahembwe yungutse bamwungukiye azanye miliyoni ngo 4 bamwungukiye acaraza camagara fonctionnaire bose base kuziganya ngo ndabasororera. Ivyarose vyagusa arabasororera bose. Umwe acaragenda kwabura amatari rero ahejeje kunywa neza ngabura amatari ngo dusororere nawe. Siwe watwangiye kuja ngo raba abandi bariko baradusororera natwe tuba twisororera. Bura amatari ati nyabona basha bamutegera. Ico gihe je naje hari umuntu yaje arambwira ngo shirayo mahera nawe we mugabo ngo je ngo maze kungukangana uko ntibijya n'ubusuma nta hera ribaho utarikoreye. Iyo banki ni ya hehe yo kunguka gutyo yo yayakuye. Hanyuma uwo yabimpanuye haheze nk'indwi 2 ayo yashizeyo yose asanga fye atangura kurira kuza kundirira ntuze washaka ko nzana yiwanje nanje turirire hamwe. Urumva rero abazungu nabo barase kubabwira yuko mubeshwaho n'imfashanyo kugira mugoye muri bihwiji. Ha umunsi umwe bahagarika y'amfashanyo baca babwira bati genda mubwira umukuru w'igihugu rero abahe nawe ko yigize bugabo bwigaba akavuga ngo muri indepanda ngo mwarikukiye nawe nayabahe ya madevise rero. Kandi abarundi baca baravyumva uko nyene baca baza bariruka ngo duherera amadevise. Kubera iki nta numwe yigeze yerekana ya madevise ava. Amadevise ava mu mwimbo washoye. Ukazobona rero ugashikana imyaka 47 utarashobora kwiha ata ikintu nakimuraha amaboko kwa heri. Ndabibabwiye utaratangura ubunyana shaka catangura hakiri kare atarakwiza imyaka 47 kuko bashi urenganye iyo myaka ni hahandi usigara ngo nzokizwa niki. Je nzokizwa niki ni hahandi baguhaye n'amabanga uca wibubwo nyene ngo have ntware nayo hakiri kare. Kubera iki vyarakunaniye kwimarira ikintu utarakwiza imyaka 45. Urose rero wabaye icirande mu buzima baguhaye n'amabanga icambere wihutira no kwiba kugira urabe ko wobaho kuko ntugishobora kwironderera usigaye utunzwe wariranze mu ijambo rimwe nta mutwe wo kurondera ugifise no kurondera abandi ntavyo gishoboye. No kuvuga ntushobora kuba n'indongozi kuko ntugishoboye kubiyumvirira. Utashoboye gukora kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ngo wikorere wironderere ntushobora kurongora n'abandi ntibikunda. None bo barongozi iki nta experience ugira. Ori indongozi y'ukuri indongozi yereka abandi gira iki. Jewe ngira Imana naho naciye muri ivyo byose jewe namwe nshaka kwikukira kuva nkiri muto. Je nabwiza kuri jewe neguriye ibutura yiwanje niga mu 3 kandi nababwira ingene nakora akweri je nahe kubesha narumva ko ntegerezwa kwironderera nkinkiri umwana. Wewe urazi cari cyo kuvuga uti ntegereza kwironderera amahera. Hajya tuvuye ku ishure hageze mwisoroma rya Kawe twaca tuja aho basya ku mashini ntizari nkubu cari icumuzunguriza guki umutama ntiyashobora kuzunguriza. Twebwe abana twaca tugenda rero tukabe twe tuzunguriza tugagasya hanyuma gaca duhemba yaguhemba urushi. None ku munsi ukoreye nka 5 amashi 5 ugaca umufasha no gutora ibishishwa wasanga hazogera gushora umaze gukwiziba kurejya Kawe. Amahera nk'amajana 2 wabo yarose wasanga ari nka desa senka ntibakura desa senka ntibuturagurwa 20
mbeve ntikugira uyaronke. Ico cari ca mbere nakora. Ubwa kabiri narashobora gufata harya basoromye ibiharage nkagenda ntora urutete rumwe rumwe gushika nkaronka isorori y'ibiharage. Isorori cyaba ari nk'ikiro cyagwa nk'amahera hagati ya 30 na 50. Aho nkaba ndose amahera. Ahandi rero ngaja gukuba ibikamba nsiba ibiziriko. Ikizi urazi kuvyuka saa 9 y'ijoro uri umwana wiga muri primaire. Saa 9 y'ijoro ugiye gukuba ibikamba kugira uronke ibiziriko mu ndwi n'amafise ibiziriko 10 kimwe cyagugwa 10. Mwumve izo nguvu nakoresha mugabo mu ndwi ngaca amahera 100 gusa. Mugabo yaratumye nca nigurira inkoko ngura inkwavu ntiyororera. Inkoko hageze yuko impeshi hajya barimye ibiharage kuzirika cyari kibazo. Ugaca uzinduka mu gatondo ka kare kurondera ibisindu mu nyovu. Ibisindu ni bya bindi birimwo umuswa indani. Ugacuruza n'ugwikoreye ugaca umenagurira mu nzu washizemo inkoko zawe ugaca uja kwishura. None siniga cewe kweri hanuka nibaza ko je ntari mu bana batamenya mwishuri kabisa naho byaruko. Ivyo rero byose je amashimwe kwishuri nari narayamaze baduha amasabuni n'amakaramu n'amakaye. Mama harateye igihe ataza no kumviriza amanota yumviriza gusa abavyeyi bariko barataha bariko baravuga ngo urazi ngo umwana wo kwanaka. Jewe ako kantu rero naragakuranye mugangira ngo ntahandi bavuga ngo atagapfuye ntagakira ngo akereke chose marerebo yano kubera nakuze ntabona papa. Njyana nico cabitumye ndibako mugabo na je nca ndagira ibibazo ubuto bwanje bucabugira yesheke kandi narabubona mu maso gutya. Ko nari muri kaminuza hacatera amagume. Haba ubwicanye ivyo bintu gabasha mugerageza ariko murazi nk'umunyeshuri mwiga hamwe buke hakwihinduka. Ngo nimuvukana akakwica neza. Akakwica umunyeshuri mwiga hamwe gutya. Je iyo ndiko ndavyumvira uno munsi. Ni mwibaze. Jewe navuga ngo sinigera ndavyumva ko binashoboka ko jewe nikundanira na bose kandi ngianga Imana niho yacindindira. Ubwo bwicaye bwatumye mvuga nti ngiye gupfa. Ahese nari ngiye kugwana nari ngiye gupfa mukamvuga ngo jove muri hankombata. Kuko nta atareti kiri gukingira. Nta gisoda yigukingira. Ntugira yuja niyuva ujahe. Ucuvuga uti jove muri hankombata nta kundi. Ibuyumvire wewe ubarabonye umugenzi wawe mwama muri kumwe uwo bahereye ko kwica kuko twari twicaranye gutya nyene gutya hajya muri kaminuza hamwe bita muri Odi niho twari twicaranye turiko twidoga uwundi bafashe bamurenganije mugabo bataramwica wewe haravuga ariko umuntu bamurenganye ikibonane vraiment tuza tumva baciye bakomindura ngo umwasaya wa muhunga cariruka uwo twari twicaranye bamwiciye n'amabuye hajya kuri tele ya basket hajya kuri kaminuza Kamisi mbona ndiyumvira none jeho ncanjahe naje ndapfuye muga Imana irazi ingene bika umuntu iramubika nza mbona wa wundi nawe bari bafashe bwa mbere we bamuziburiye mu modoka y'abajandarume neza mu kajipo n'inkota cyavuga nanje none nsigajiki abajandarume nibo bari kumutabara none bapfuye babo. Iyumvira umunyeshuri mwiga hamwe nta nakarimbi musangiye afise togo ry'abafi noneho ntunazi ni wabo ubu mwiciki vre. Numve igihugu rero kirimo indongozi zimeze uko twari gutera imbere gute. Esheke yanje rero mba ndayibonye rero niwo munsi nabonye esheke y'ubuzima. Eje mu 1998 nari ngwaye kwashikwe kwashije umubona uyu izi ngohe zarera anega basha none utarya utunzwe n'umwumba tuhekenya
ukabi imvura iguhitirako ikakunyagira ikaguhitirako impuzu zikakumirako bukira bugaca ataho wugamye izuba uribona ijuru ukaguma uribona imyaka none reka kugwara kwashigwa ahubwo twararaba esheke y'ubuzima rero jewe nshitse aho Bujumbura nashitse baca bangira umukuru ndabwiye yuko mu bintu vyambabaje vya mbere no gushika bangira umukuru kubera iki ukazobona ubaye umukuru utigeze utangura ubuzima hariho saro yitwa je commence la vie wewe uciye wicara muri diva ntiwigeze wicara muri je commence la vie burya hariho esheke hagati y'isi na wewe irahari utabaye incabwenge gumenye uzofatanya isi na hari yuri hejuru uzocugira esheke buzima burya muzobona urunganwe rwanje rwagize amasheke kubera ntibigeze biyumvira yuko hariho hagati y'isi na hari ya hejuru yashikiye wiga rero wiga ingene usubira kwiyegeranya ukagaruka ku isi kugira uhafatanye kandi abantu bagoma babona kuri hari ya hejuru mugabo urimanura jewe nari umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano n'umushikiranganje akomeye bagabo mugabo naba mu Gasenyi kandi mu Gasenyi imodoka zagarukira kuri Gare du Nord ntizari bwaduge ngo zishike zararenganye hajya mu Gasenyi nta nzu amajana 5 zari zihari mu 2005 niho nibera kubera iki je navuga naho muvuga ndi generale ngo mukuru jewe neka mbaze nigumire hariya hasi nzoba umukuru nduga mvayo kuko ubukuru ntibuhagaze kugendera mu modoka nziza ubukuru buhagaze mu ubuzima bwawe none bagukuye mu bushikiranganje uno munsi ucuja uno munsi niba uri deje bagukuye mu budeje ucuja rero hari abantu azabona bamugize deje aca hindura iyo yahoraba ngo ntegereza guca mba mwirohero quartier residentiel niyi hirya yejo bagukuye kugira uzusubire kwegera bamwe wahungashe hajya mwari muzi gitwa mubona nigira muri sport ukazobona niciriye hariya hirya nitemberera n'amaguru sugira tugwe tumenyerana nzendo nyaho ntaha mugomba ze muri yonja hajya mwari muzi yuko rero reka hariho wambwiye ngo nguri umukuru w'igihugu kirazira ngo kuja muri batoyi ngo kubera ngo baguma bagusaba ivyo utagira ivyo ufise urabibaha ivyo utagira navyo ntavyo ufise ivyo udafise ntavyo ufise hanyuma umukuru w'igihugu abungabunga ivy'igihugu atunganya ivy'igihugu ntatunganya gwiwe yego nivyo je nk'ubu ndarima ndashobora kuvuga nti je ndakurengereza ijoro nkaguha 200 vy'ibiraya ntaco mba ntomvye mugabo ntihavuga ngo umukuru w'igihugu aha mu Burundi abamurusha umushahara ni benshi aharusha umushahara umukuru w'igihugu baruzuye ga mugabo azi ko umukuru w'igihugu ari we wa mbere atunze oya mbere ku bwangiye ngo umukuru w'igihugu none woronka umushahara umuha je murandabiraba none ko je nshobora kumara iminsi 3 ntaryamye ntasinziriye kubera ibibazo by'abene igihugu wo mpemba ngahe mugabo abandi bacavuga ngo mpa hehe supplémentaire ngo nakoze ngo kurega saa 9:30 ngo muteza guca mu mpa hehe supplémentaire umukuru w'igihugu bo mpa hehe supplémentaire no candonga umushahara wa mbere ku isi kabisa nico gituma umukuru w'igihugu nta umushahara kwere wiwe ntawe no rero ukazorenza imyaka rero umaze gushika ku myaka 50 ubushitse mu myaka urubazi kizogukiza nzokizwa niki babandi bacavuga ngo nzotogwa n'abahumbira ukazoshikana imyaka 60 urimarira ubusigaye ari wa wundi rero wicuza gusuti iyo menya kuko ubu ntaco ngishoboye ubu ntaco nkigize iki muri urwaruka rero ivyo mubimenye mutarondeye hakiri kare ntimuzoja kuba n'indongozi kuko ntaco muzomarira igihugu ico rero sico tubipfuriza twipfuza yuko mu rwaruka gwiza ntimuze muze murakorera ikibi
abo muvukana kuko ntuzi noneho ntagire uzokorera ikibe abarundi bose ukubabona kuko ntuzi ico azobeje. Nkubu urashobora gusanga je hariho umuntu yigeze kunshayako akankorera ikibi, nkubu usanga no afise ubwoba avuga ati ubwo aribuka ca kibi namukorera. Aha je no kwibuka nti nakarankoreye ikibi ndamwihore, wumva noba nkiri umukuru w'igihugu. Shatse kwabwira iki? Ubu twari buva mu bwana. Utabaye intwari ukiri muto ntushobora kuba intwari ukuze. Ubuhizi ubutangura kubupima ubunyene. Ukaba wishinga rero wicariye ngaho, papa afise imodoka, papa mpimodoka. Hazotera igihe uvuga uti nisaidie nirogote gari kuyarara. Ntimuravyumva hariho abantu banyura urumogi bazi ngo rurabatungisha ngo bacabaho neza. Ngo nibo bariko bararunywa bari hajya hirya kuri Tanganyika. Hariho wabibonde yabumvise ngo araza ngo akavuga ngo vuta ni kuvute muvuta isiwe mujinga. Ngo hapa ngo naona ngo Tanzania ngo Tanga ngo Tanzania ngo Kenya Nairobi ngo arahabona ntuze ari hajya kuri Tanganyika. Ngwe Tanganyika yote igeuke supu. Ngo ile milima yote igeuke ugari. Uyanyora umogi. Urumva kwiyumvira gushika wiyumvira ngo Tanganyika nibi supu. Izo bisupu gute utigeze uyirondera. Ngori ko nyora umogi. Hariho abantu bamaze kwiyakira bagaca bonona. Ngwire milima yote igeuke ugari. Ubanza kurima. Ngo nisaidie nirogote gari kuyarara. Se vya bindi mpara numva abapasitori bigisha. Ngo we nabibonye. Ngo wahejeje kuronka ngo JPV witi ngo cakira gwakira. Ngo sema amene ntemacha vuko nyene. Amene murazi ico bivuga. Ngo esi swatira. Ngo nibibuko nyene. Ngo uravyemeye. Ngo urarose JPV witi. Nta uzopfa itoye.